Kuri nashaka guhanura kuri abo basore bavuga ngo je ngo nzorongora umukobwa yararondeye cyangwa umukobwa avuga ngo je nzoja ku muhungu yararondeye mbega muri izo mpande zose ko ari zibiri igihe yararondera we mwari kumwe ego uziyo yayakuye ko umuntu ashobora no gukura amafaranga ahantu hatandukanye Purukwapa wewe utobana n'umuntu ukunda umutima wonezerererwa muhuje ivyiyumviro hama amafaranga mukazoyaronderana erega navyo birashoboka kandi amafaranga mwaronderanye niyo mafaranga y'agaciro kandi niyo mafaranga y'agateka mu rugo kuko mwese murayubaha mukayakoresha mwagiye inama ariko keshi na majority iyo umukobwa agiye kurongorwa ku muhungu yayegeranije hari nabo usanga bababaza ngo mbega wewe ngo kushaka ngo gushiramo itegeko mu mafaranga ngo yiwanje wasize mwangaye Leko ndavuga ku cerekeranye no gupanga uri umwana w'umwigeme ego muri famille canke abandi bakubona upanze bakwiyumvira ko ugutandukanye ego ariko mu bisanzwe iyo umuntu agiye gupanga hari uje gupanga afise intumbero yo gushaka kuba wenyene ego akikora ibyo ashaka ego uko ashaka tahira hashaka ego muri ico giherega uwo muntu nubwo wa muri famille iyo ngeso abayifise hari n'igihe ayigumana nta muntu avukisha ingeso muri we ngo agiye gupanga oya iyo ngeso baba rusanzwe uyifise gusa ukabura ukuntu yigaragaza muri wewe umaze kuja gupanga rero warusanzwe uyifise bica byoroha ariko nkaje gupanga kwiwanje nagiye gupanga kugira ngo mpambane n'ubuzima ugira huva warahavuye ugire naho uzorohukira neza cyane uburi mu nzira yego uko namase mu gisagara nta muryango fise kandi nkaba narifise objectif yo kutazokomeza gukorera abantu urumva nta kindi nari gukora ntategezwa gupanga nta muryango fise nari kujako kandi nubwo nari kwanda ufise ntaho nari kujako ego kuko ihangiro nafise muri jemba muri famille ntiryari gukunda nategerezwa kubaho nigenga menya amasaha nkora menya amasaha yo gusenga menye n'amasaha yo kuruhuka ariko ba muri famille gusenga ntibikorohera uko ushaka ugira umwanya wo kuja kuri eglise bakagutuma ibindi kandi mu gihe ubayeho uri umuntu uba muri famille ntushaka kuvuga ngo sindabikora utegerezwa kubikora byanka bikunda ubinezerewe utabinezererewe urabikora kugira ngo uca uryama ego rero tugaruke turabona yuko uri mu nzira Iride yimirije kubaka ego vrem Iride yimirije kubaka kandi abantu bamubona nkeka uramufise noneho uramufise nta ngorane ihari reka tugaruke ku buzima wabayeho uri muri bwo dufate kuri umunyeshuri wari umunyeshuri ntiyugeze ukundana n'abanyeshuri umusanzwe uri umunyeshure ego basi ndetse ndakuvuga uri umunyeshure umuntu ari karakura hariho etape par etape agenda aracamo ego musanzwe hari uvuga ngo ndakundanye ibyo twa copinage ibyo twa fiancaya ibyo bitwa ma occupation musanzwe nk'ibyo ni ibintu byo buri umunyeshure kugira ngo par exemple ugiye muri pause uzora nko kugurira ivoka iba yo occupation basi kugira ngo hari igihe ushobora kuba wiga utari mu buzima bwiza muri famille ubayemo canke aho uvuka badashobora kukugurira nk'isakoshi yo gutwaramo amakaye ego kavuga ati reka rombe okipena naka kugira ngo ico kintu ninagikenera nzokironka mugana naho abakobwa benshi baca bahabonera ibindi bibazo urabibona nyene bimwe bya profit urumva uramuprofita nawe akaguprofita mu bisanzwe nako ndavuga mu buzima bw'ubwana ukiri kurakura ego muri ico gihe none uri nk'umunyeshuri ga 5e 6e ivyo ntavyo buzi bawize ko gukunda kuba kumbe n'umuhungu ari kuganira ubona ko ari wo munezero biratandukanye no mu gihe ushobora kuvyinjiramwo uri umuntu maze gukura ego iyo umaze gukundana n'umuntu rero umaze gukura bashe twovyitwa gute ntituvyitwa fiancé kuko fiancé naba bagomba kubana basi tuvyitwa ububeshi ni nk'amitiye amitiye musanzwe mu gihe mukundanye n'umuntu atantumbero mufise yakazoza tuvyitwa ububeshi bari ububeshi kuko mu nyuma uzobona ko bari ububeshi urabibona mu nyuma ko bwari ububeshi kuko uwo muntu mu gihe
akurondera icyo yashaka akakironka hewe agenda atanagusezeye ntanagusezera ni handi uzubona na kasoye invitation nakagomba kure mariage uti ko twari dukundanye byagiye byahereye he byagenze gute nicyo gihe ntiyagukunda ndugu yangu none ko bishika no muri university bajya nabo musanze iyo ushaka uri umukobwa ufise ubwenge ushaka kwirinda nyamuri relation n'umuhungu kanaka irinde kumusaba ikintu kuko nyimba uzokwirinda kumusaba ikintu noneho bizoca hengwa gusaba oya ntaho bica muri ico gihe ugira ngo wirinde kumusaba ikintu bidusaba gukora cyane dukura amaboko mu mpuzu dukore nk'ubuvuye nko muri university uvuye kwiga ugaca muri rimikashi ku kagoroba si ngombwa rimikashi urashobora kuba umunyeshure uriga muri university kanaka nibaze kuto ntiwirigwayo nturarayo mu gihe uvuye kwishure tegekanya ikindi kintu cyo gukora ico kintu kizatuma uronka amavuta yo kwisiga ico kintu kizatuma uronka amafaranga yo kuja muri saro ico kintu kizatume uronka amafaranga yo kugura agahuzu keza wifuza muri ico gihe ivyifuzo byo kugendana n'umuhungu kanaka kugira ngo umusabe ikintu nawe cyagusaba cyawe birapfa kuko nta n'umwanya ubironkera wowe uburi wo kipe no kwiga ukaba kipe n'akazi uwo mwanya ntawe ushobora kuronka hari abantu bashobora kuharonkera abagabo muri ico gihe rwo haronkeye umugabo naho uwo muhungu ntaba yaje kugira ngo profite ko ivyo abakeneye abagukeneye ko kazoza mumenya gute kugira ngo umenye umugabo ukeneye ko kazoza ivyo biragoye vraiment aho kugira ngo umenye umuhungu agushaka ko kazoza kejo nibaza ko bidusaba gusenga biragusaba gusenga ni kwa gukizwa twakubwira ukabaza umutima ugatimana byukuri ujya muntu niwe ntitwagwe n'amaranga mutima kuko iyo umaze gutwarwa n'amarangamutima ubuzima bwawe burapfa kuko umuntu aba ari ngombwa ko muzobana ubuzima bwanyu bwose imyaka yose ubusigaje kubaho ku isi urumva ko bigusaba kwitonda mu kumuhitamo si wa wundi uzohitana mu ibarabara ntuzi yavuka ntuzi uko abayeho nyene gashi uwo muntu umva muzokuzuzanya gute n'ahandi uzoshika mu rugo agatangwa kuguca inyuma ugatangwa kuvuga ati naribeshe ntiyariwe kugira ngo ntitugire ukwicuza muri twebwe biradusaba gusenga tukabaza Imana ukabaza n'umutima wawe ukabiha umwanya ukamwiga buke burya umuntu ni munini cyane kuvuga ngo umuntu ntumumenya hariho ibintu by'ifatiro ushobora kumumenya ni igitabo cya Bibiliya yose Ancien Testament na Nouveau barazisoma Bibiliya barazisoma ukayimara basha Bibiliya wayisomye urayiheza yakera ni yubu byose ariko ntutahura ibirimo urabitahura bakubwira ngo Bibiliya ni shamba no musanze bavuga ko Bibiliya ari shamba bivana n'intumbero bafise mu gusoma iyo Bibiliya ubundi ho Bibiliya urayisoma ukarimbura ugashishoza kujambo wasomye ni kuvuga muri ico gihe niho ubushaka kunwana n'Imana neza kuko Imana ikwihishura biciye mu ijambo urasomye Bibiliya rero umutima wawe uranwana n'Imana ku buryo bitandukanye n'uwo muntu muzobana ku buryo usanzwe wemera Imana ugasoma Bibiliya ukitonda uravuga utujya muntu anshakira iki none gasha mumenyesha makuru ndakubaza umuntu muzobana by'ukuri uja kumucagura wisunze Bibiliya yego hari igihe bishika muga hari igihe ngo agutembe akoresheje Bibiliya imisanzu ibintu byose rero n'ugusenga ukanitonda yego rero ntutwagwe n'imyaka ntutwagwe n'ibishobisho ngo banaka ngo twarakuranye bose baheze bubaka barongoye abandi barongowe ngo gira gakuku rekana n'ibyo musanze kubaka si competition umuntu wese afise igihe ciwe reka uno munsi dufate uko uri kurabitubwira turamaze kubona yuko abakobwa nyene bagira akagaye kandi akagaye k'abakobwa banakagwamo ako kagaye kari hehe kari kubo mwigana ugashobora kubona umuntu mwigana ukamubona ko ari muto kubera atacaguha kandi ari we mwokubakana kubera wewe muba mwamaranye igihe kinini mutonda hamwe mushobora no kwigana gutyo ugaca usanga waruhiye gutwarwa n'umuntu agusumba we yirondereye ibyiwe
n'ubundi hariho n'abatabihiramo ugasanga n'ubundi yakugwije n'ubusa kubera ataco wigeze uzanamwo uterere. Wowe suko bimeze? None kuvuze ngo abo mwiganye Ego. je ndibaza urugo atandukanye n'amashuri. Ego. Urugo musanzwe nta kintu na kimwe wisunga kugira ngo ugire urugo kuvyerekeranye n'imyaka, kuvyerekeranye n'igihe mwamaranye mwigana. Impamvu basi abakobwa badakunda kubana nabo biganye ni impamvu ivuga uko musanze wari umuhungu urenganya n'umukobwa kanaka kandi uretse kugira ngo umuhungu arongore hariho ibintu asabwa kuba afise canke kuba ashoboye. Uwo ntushobora gushaka kuba ku muryango utari capable yo kugura igitenge cy'umugore, ntushobora gushaka kuba ku muryango utari capable yo gushobora kuronka rasyo y'umugore canke n'iyabana mu gihe wamaze kubaronka. Rero muri ico gihe uguheza ishuri uri umuhungu uri yestara kubera iki batokwiyensitara bose ngo babitangurane nakubwiye uciga musanzwe buri okipe nikaye buri okipe n'ivyigwa. Oya benshi kuri university baba bafise abasheri bigana. Ego. Kandi bakaba hari nabo batigana musanze muri ico gihe naho uwo muhungu avuga ati je ndafise umusheri kanaka mbega uwo musheri baba bafise nyimba bazoheza amashuri muri 2026 cyangwa 27 bihaye ikiringo kingana gute cyo kuzobana. Urumva biva ku kiringo bahana musanze birava no ku kiringo bahana nyimba bakundanye bigana par exemple biga nko mu wa kabiri kuri kaminuza. Ego. Ubu turi muri 2026 biga mu wa kabiri bazoheza muri 2027. Ego. Barashaka kuvuga ati ubu rero twiga mu wa kabiri turazoheza muri 2027 reka tuzoke tugira mariage muri 2029. Iyo 2028 bica bibasaba gukora cyane mbere bagaca banakorera hamwe na 27 na 26 oya kuko ntirahera 26. Okay, ntirahera 26 navuze ubu turi muri 2026 biga mu wa kabiri. Rero ko 2027 bazoyiga mu wa gatatu. None rega batanguranye naho byokunda batanguranye kurondera bakira abanyeshuri muri ico gihe nukuri n'Imana bashoboza. Uti n'Imana bashoboza gute? Hariho abakobwa usanga musanze noneho edayeri bibiri tubwira ko abakobwa badakunda ntibakunda barubaha turubaha abahungu nibo bakunda mu rusange. Muri ico gihe rero wewe uri umuhungu kirazira gusya bwose ngo dafise umukunzi kuko ibiba biri ndani muri we ntavyubuzi ahubwo gusa egume nivyo mwereke ko umukunda ariko ube uri kuri yestara muri bimwe navuga kuko nyimba uzoheza amashure nta kintu na kimufise cerekana ko ushobora gushinga umuryango. Umukobwa agaheza ishure agaca tubirana n'uwamaze kwitegura nukuri bizogura kuganga kurindira shanu ko nyene kweri biba bigoye kuganga kurindira biba bigoye. Umusanzo hari nk'abantu usanga bavuga par exemple wewe yiga muri kaminuza hari abo mwakuriye rimwe bahejeje imanite basharigira kurongorwa baragenda. Hari n'imiryango usanga tuvamo gacu usanga abavye bagomba bakurabisha amaso ngo genda bwo kutarongorwa bereka umufiyase ko pressure bagushira ko pressure haha duvuga jewe basi naho noronka n'uwo bimbwira gusa nuca ngenda n'ukorora gusa. Ariko muri ico gihe naho umukobwa nomubwira ko abayibenshe barahura n'ibibazo burya abayihenze kuko nyimba umuryango uri kura gustressa arongorwa twereka umufiyase babwiye ko hataragera uracarindiriye w'Imana yaguteguriye nturahura nawe ubabwira uti ninahura n'uw'Imana yanteguriye nzobamenyesha kuko nacu twagwa na pressure z'abavyeyi umukobwa wa nakamurangana yararongowe ageze muri batatu ubura abantu ratureka no mufiyase ugashutwagwa n'ivyo vyiyumviro ugatwagwa nayo majambo y'abavyeyi usanga wahubutse. Ego tweko turavugana kubyerekeranye n'abakobwa n'abahungu badashobora gutwarana biganye nigiki woshobora kubivuga ko ivyo ico nabivuga ko urabishigikiye? Musanze je ndabishigikiye nagisiguye cyane ndavuga yuko kugira ngo umuhungu yubake hariho ibintu kanaka
amanza kugira nk'ibyibanze rero mu gihe atarabironka umukobwa ntazaguma murindiriye ngo ubironke ahubwo mu gihe atubiranye n'uwabirose akumva ahwanye n'amarangamutima yiwe ahuye n'ibyifuzo vyiwe umukobwa aragenda kandi muri ico gihe agiye wowe wa muhungu we no gusaba kudashavura kuko mu gihe agiye ntabura ko atari gwawe kuko uwawe ntashobora kuja ego hanyuma ntashobora kuja mugabo umenya yuko burya umuntu mwakuranye biroroshe no kubana nico gituma benshi mu ngo hari habo usanga bazisambuye kubera wewe urashobora gukurikirana ibintu by'amahera ugakurikirana canke nk'umukobwa yayirondereye byo ubyumva gute ku bahungu bashobora gukurikirana abantu bayirondereye akareka kurongora ngo arindiriye ngira ni nk'aba diaspora ega no mu Burundi barahari nk'abakobwa usanga badandaza izi za mikashi canke ibindi ugasanga aratunze ugasanga umuhungu niwe arindiriye ubahanura ikabo bantu mu bisanzwe jewe ikintu no bahanura ntihubaka amafaranga ntihubaka amafaranga uretse gusa yuko iyo umuntu afise amafaranga arabaho anezerewe ariko urugo ntirushingiye ku mafaranga urugo ikintu ca mbere rushingiyeko ni urukundo baba bakundanye hagati yabo ubwizigirwa bafitaniye ukwizerana bafitaniye nk'uko nyene umugore ategerezwa kubaha umugabo nawe agakunda umugore muri ico gihe iyo umugore abayeho yubaha umugabo nawe akubaha umugore agakunda umugore urugo rwabo rurakomera rero nashaka guhanura kuri abo basore bavuga ngo je ngo nzorongora umukobwa yayarondeye cyangwa umukobwa avuga ngo je nzoja ku muhungu yayarondeye mbega muri izo mpande zose ko ari zibiri igihe yayarondera we mwari kumwe uziyo yayakuye ko umuntu ashobora no gukura amafaranga ahantu hatandukanye purukwapa wewe utobana n'umuntu ukunda umutima wunezerererwa muhuje ivyiyumviro hama amafaranga mukazoyaronderana erega navyo birashoboka kandi amafaranga mwaronderanye niyo mafaranga y'agaciro kandi niyo mafaranga y'agateka mu rugo kuko mwese murayubaha mukayakoresha mwagiye inama ariko kenshi la majorite iyo umukobwa agiye kurongorwa ku muhungu yayegeranije hari nabo usanga bababaza ngo mbega wewe ngo kushaka ngo gushiramo itegeko mu mafaranga ngo yiwanje wasize mwangaye igihe waza bazuzanya yangana gute ariko mu gihe wowe wakunze wagiye kurongorwa ku muntu canke warongoye umuntu kubera urukundo atakindi kintu na kimwe rushingiyeko urwo rugo rurakomera kandi urwo rugo rugera kure kuko ikintu ca mbere gikuru mu rugo urukundo kandi urugo rutubakiye ku Mana ushobora kuguma ikintu rero no hanura imisore n'inkumi y'iki gihe twubaha Imana na Imana izotwubahisha dusenge mu gihe cacu cyo gushaka guhitamwo cyo gushaka gucagura kugira Imana iguhitiremwo kuko niyibizi amarangamutima yawe ikikuzanira ufise amarangamutima yawe ikakuzanira uhuye n'ivyumviro vyawe kuko wowe ugiye guhitamwo ukoresheje ivyumviro vyawe kesho urihenda jahantu usenge ubaza Imana ushishoza ati Imana urya mukobwa niwe wa mukobwa wese nguvuga ati Imana urya musore niwe hama ni wamara kumva umutima wawe wemeranije nawe bitegure mutisunze ngo afise amahera mutisunze ngo nta mahera afise amahera nayaronderwa karonka kandi amahera mwayarondeye mu gihe mwayarondeye mu nzirazo araboneka hari n'abayaronka adaciye mu nzirazo ariko mu gihe amafaranga nta munezero atera hari n'igihe wirota uruva yanaheze utazi n'uburyo yahezemo tubashimire ku kanya rero mwaduhaye Iride murakoze cyane ngo subira kwibutsa abantu izina ry'iwawe ryose ku izina nitwa Ntigirinzigo Iride ndabashimiye kubona namwe mwanyize tugakorana kino kiganiro kumbure umujene wese azocumviriza azogira intumbero afata muri we amenye yuko umuntu wese ategezwa gushika kugira hashitse uvenye n'igicapa afise muri we ntushobora gukora udafise ihangiro uri kurashaka gushikako nihandi wese aguguma wizungurukira hahandi nyene atantambo ushobora gutera murakoze cyane tugushimire ndumva yuko hariya batanguye kuvuza iradiyo tubashimire ko mwashoboye kutwitaba nanje ndabashimiye cyane murakoze n'undi munsi muzoza
muzotwitaba nta kibazo Ego. magayifise umwanya nzobitaba Eh. kuko musanzwe ugwaruka turakwiye kuza turahanurana hagati yacu kuko byo tugeza kure kandi byo duha gukomera muri kazoza kacu murakoze murakoze cyane namwe